nimba yara mu bakobwa bose bazima umugore wakiri inkumi akamubona n'ubwiza n'ubazoguma mubonana bwa bwiza nyene yamuronderako n'umugore nyene azomabona bwa bwiza bw'umugabo wiwe hama bahurane bakundane twe natwe twumve ko tworuka kwitwa indaya. Kuri babandi naho banditse ibintu bimwe bimwe bidashoboka mu makomantere ya kiganiro bo babwira iki? Shabari besha nimba baranyise ko indaya bayifata uko gusa je ico nzico nuko nako ndavuga ibibaho kandi nashaka kugira guteza ubwoba abo bagore bankira abagabo babo banka kubakorera ibyo bashaka nashaka ndabereke yuko ko abagabo babo bariko barasuka hanze abagabo babo bariko barondera abana bakiri batoya nka twebwe nimpamvu rero navuze kirya kiganiro rero nimba baranditse commentaire ko ndi indaya vraiment nta kabi nafashe uko ntarije nta kibazo wanje co nzico nico nako ndavuga ico nashaka yuko abagore bumva niyo mpamvu rero ntubabara kwangiye kubabara avec des tatouages koko donc ama tatouage twabonye ufise hamaca avuga ati uwo mugabo ntagira ibintu vyiza uwo mugabo andonda ntagira ibintu vyiza sha navyo bazi kabisa tatuwaje siyonja kweli tatuwaje siyonja ngushaho nyene umuntu cakunda kuri we aragishiraho so tatuwaje siyonja. What's up my people, nizera ko mumeze neza, jewe ndi sawa, nihimbaza shiterisha nkuko muriko muravyumva. Ni kuri Akamu TV, nkuko namwe ndabibasaba, nkuko mwaba mubikora uko bukeye uko bwije, mwaba mutuba hafi. Ntibagira gushimira abantu muriko muradushikana kure, abantu mudahengeshanya kubikora, abantu mutuba hafi. Aho tugeze turabibakesha ko nimwe ababosi bacu atamwebwe nta twebwe. Ndabashimiye cyane bivuye ku mutima. Kuri wowe utaragira sabone rero bigire. No kuri wabikoze bisaba ko ucugira partage, j'aime commentaire kugira ngo tumenye ko tsako tutamba twirorera. Twimwe na ya baby imbere ya kamera. Wa mwigeme nizera ko bamwe mushobora kuba mumuzi mu kiganiro kiraho uno munsi ndasubiye ndamuzana ku mabifu cyane y'abantu bari muri commentaire abantu menga sinzi umunsi twasuye kumwazanira kugira ngo tutatura ibintu bimwe bimwe kugira ngo tunabatahuze ibintu bimwe bimwe kuba atashoboye gutahura twongere tubatahuze asura bidondora na hamwe na mwaramutse kaze cyane. Ego merci hamanda baramukije mwese muko mwadukwikirana hamandi wa wundi nyene sinahindutse ndacari kwa kundi nyene hama amazina yanje Nancy da Smile da Smile ntirirahinduka oya biracari kwa kundi nyene. Ego meze neza Nancy cyane gose. Ego namusi Akama yavuze ati ash dutegereza kukuzana kugira ngo kuri kuma commentaire hari hano ash twavuze ati tutakuzanye kandi kugira ngo bigende neza nticokunda umunsi kugenda neza cyane gose kwideplacer birakorohera sa biragoye nyene kubwo igitoro mbaze sikosa giwanje ariko urumva ko bimwe bimwe uri kurashima Imana nibo cyane ndashima Imana. Uno munsi rero turakuzanye kugira ngo tuyage ni bimwe byipashije ni bimwe byakozwe birakogwa na Nancy nyene navuze nti je ntegereza gusubira gukoresha kino kiganiro nta n'undi muntu yogikoresha ndavuga ati tutegereza gusubira kuganira kumbure bigende neza tuje ku ma feedback kwanza kuvyakiriwe nyuma ya kijya kiganiro Nancy yafashwe gute mu kibano mu bagenzi abashoye kubona kijya kiganiro cyane tuvuge muhira ahabaye abavyeyi bien sûr abo bivukana yakiriwe gute Shaba nakiriwe ko ndi indaya haba mu muryango haba mu nshuti ababanyi kiniki bose n'abatanzi bose bafashe nk'indaya ariko none bagufashe nk'indaya
baba basanzwe ko uzi ko baba basanzwe ko bazi yuko buriyo uyo da ukora ubwo buraya canke bimeze gute? umva uko abantu nibatahura kumwe babonye kiyeganiro nakoze umva bose bimagine ko ndi indaya niyo mpamvu rero bamwe banyise amazina yabo bishakiye. Bon none biba ari vyo cane sha bari benshi gusa nyene niko ntibatahura. turakenere ko ubatahuza ati je nka Nancy mezuku mureke nyemba ari kunyitiranya mureke kunyitiranya nyimba navuze ibi nabivuze ibi mu buryo ubuye byose bisigura. Okay. Mu bisanzwe kuba baranyise ko ndi indaya bivanye n'ukuntu navuze. Je cyo nashaka kubera nje hoho navuze n'ibintu bibaho. Gusa je cyo nashaka manure abantu bamwe tugiye ku bagabo nashaka ndabahanure hari ukuntu ubu abantu benshi bamenyera bavuga ati ibishuga daddy ibishuga mami. Twari dufashe zijyari nje nafashe kisu ibishuga daddy mvuga ati reka ndabavuge uko ariko bimeze. Urashaka kubona umuntu w'umupapa afise abana tungana ndetse n'abana banansumba usanga ko baraza banyibomako bandraga papa nyene jema nibaza ati none nikosa ryabo canke riva ku bagore camvuga ati rero ni nk'uko ndayivuge abagore babo nibo batuma abo bapapa baturondera. Cyane cyane hari ukuntu usanga nk'umugabo aba ari muhira nk'indwi yose canke ukwezi kose ugahera umugore we akamubwira ati baby ndagukeneye usanga ni babagore batitaho abagabo babo usanga aramugaye ko ngo ndagwaye undi munsi nandarushe niriwe mu kazi kenshi mbariro umugabo azokwihanganira umusonga wiwe ngo areka arihanganira umugore wiwe ntamuhanagirane ntamuhakeya ntamukora icyo ashaka. Niyo mpamvu rero acavuga ati sinoguma mfira ubusa kuko umugabo aba ariko arapfa ubusa akaba ari ibintu byinshi mu mubiri avuga ati je umusonga wanje ntiwonyicira ubusa. Niyo mpamvu rero acagaruhagirane kurondera twebwe abana batoya siko umva rero amakosa ni kuri abagore no baba bafise amakosa yo kugira no kutitaba abagabo babo. Je rero kuba naravuze uko nashaka mpanura abagore ndazi abacumvise babagore byarakoze ku mutima kandi ndazi hariho bamwe bariko baragirane bihanuye bikosoye avuga ati je mugabo wanje nyimba ari uko tabafata neza acaja mu bandi reka ngirene ndamwiyegereza. Hari abantu benshi ndabizi nta makomantere ari mabi hari abantu benshi nigishije. Ariko none mu gihe tuzi yuko Nancy yavuze yuko kugira ngo abo bagore babo bafata abagabo neza kandi hakaba ariho bamwe abagabo baza kurondera Nancy nawe akavuga ati abashuga daddy bose ni twende. Eske none muko abagore bashobora kugira ngo batunga abagabo babo batunge neza canke bimwe bashobora kuba bo bahereza bakabibahereza mu mahoro Nancy yarakwiye gukora uko canke yarakwiye kubaha impanuro akababwira ati burya rero umugore wawe nubwo bitariko birakunda gumana n'umugore wawe byari bikwiye kumera gute kuri Nancy? Sharo n'umugabo agutera ikigongo yego bivana n'ukuntu akarakubwira je twora tubababaza nari nkawe nko kwiyumvira kundondera ubu ufise umugore shaga sanga umugore we yaramutaye ntacabutse ntacagirane yaramutaye ahubwo rero sanga n'abagore babaye babashuga mami niyo mpamvu rero n'abashaba babashuga daddy hama sinobahanura ngo basubire ku bagore babo sanga kugira azi ahunze umugore nanje nubundi agenda nabisubiremwo nimutafata abagabo banyu neza twese bafata neza sinoshina mushimura ndamubwiye ati genda uramwumvira ukagongwe cyashaka bamvuge nawe je nubundi ho niyaza nko bafise ibibazo bimurengenzo uzobimukiza. Ariko Nancy ntumva yuko bizova biguteranye nabo bagore ugasanga nk'umugore uri n'umusaraje kukurondera
n'uwa kabiri uko nyene même chose ugasanga birakubereye intambamyi mu buzima bwawe. Shanze mubwira ko naramuhanuye yigenze neza afata abagabo neza gusa hariho n'iyindi gihe usanga abagabo ariyo ngeso zabo usanga umugore wiwe ntacyo atamuha amukorera icyo ashaka ariko kubera atabungwa n'umwe urumva niyo mpamvu rero acavuga ati ndabikoreye ku bw'ingeso hari usanga n'umugore wanashima namukunda namufatana neza gusa n'abagabo baba bafise ingeso zabo n'abandi baba birimwo mu mporero kubw'abagore babo. Nansi umugore n'umugabo n'abantu babiri ariko bararagana barahira bakavuga ati tuzotandukanywa n'urupfu. Urupfu rero mw'ico gihe dufata ko ari urupfu umwe arapfuye n'uwundi arapfuye biraheze birarangiye ivyabo. Mw'ivyo bihe rero hakaca hazamwo Nansi uwa gatatu. Eske ntubona yuko bizohava biba intambamyi tukavuga yuko Nansi ari urwo rupfu ruri hagati yabo canke mu nyuma mu buzima bwiwe bikabandanya bimukurikirana ntagire ubwoba ukasanga biramukurikiranye no mu rugo rwiwe bikazobandanya bigenda uko? Shaje ntabwo ndoba ndurupfu rwabo kubera sinoba ndabizi ko banabaho nabo bantu ko duhura nabo tutazi umva tumaze kumenyana ubucuti burahaza gusa umenye yuko sinogena ngo mbe wa gatatu atabonze ahubwo nibo baza gushaka uwa gatatu twe tuba tuja kubinjiramo gushaka uwa gatatu. None mw'ico gihe nka Nansi ko menga yo kwitwaye nk'umukobwa akavuga ati jewe no munsi ndakeneye kwitwara nk'umukobwa ndakeneye ko yuko uwo mugabo jewe ntaze kurondera kumenga yoca bikora uko? Oya natwe tuba tubakende gusa rimwe gusa mbana nitwoca tubashira pembeni. Ubu bakeneye mu kumvo nyabaki mu buhe buryo bimeze gute? Hari ubuzima bubaho kabamo ukavuga ati sha hariho ibintu bimwe mba nkeneye uko nyene gusa rero hari igihe nabo bapapa banadufashe n'ikintu atakintu twabakoreye gusa kwa turi iki turi inshuti umva rero nyimba jewe ndamwankiye mu bintu vyo kuja en couple siko tushaka inshuti zisanzwe umva sinoce ndababwira ati ngira mba umukobwa none gashahu mba umukobwa ndosazire muhira cyane umva hamwe urabaye basi ubwo bucuti. Jewe novuga nk'umwe usanga mu buzima bw'iwawe ashobora kukwemanga akavuga ati jewe nka Nansi uno munsi ndakeneye kumva yuko nomushira mu rugo. Eske ubwo bwoba bwogo ntibuzohaba kuri Nansi canke usange biri kubera mubuza kugira ngo habe umuntu ashobora kuba yomwizera akamushira mu mago akumva yuko yomutwara kandi afise ubwo buzima? Shaje burya ndi n'umwana mwiza ntimumbona ubu nifitiye n'umutima mwiza n'indero umutima mwiza wo kugira ngo usabikanye n'abantu urumva je uwo ntwara mu rugo nyene sinzi nuko bitaragera tarashika umuntu yaratuza kinjira urugo sinatwa dushaka babagabo umutima mwiza bamwe batanga amahoro kuko je nago noguma mu rugo rutamahoro rugira mva tumaze no kuja kubana byo bisigura yuko amahoro tuyarondera he ku Mana amahoro bayarondera ku Mana kugira ngo bigende neza cyane bigende neza gasinzobe nk'aba bagore bubu batanezereza abagabo babo kandi nzoguma mvuga ati je umugabo wanje mugwanye yanshize mu rugo je nzomufata neza nta mukobwa n'umwe azigera amumpapura dufate yuko akabazo ngira ndakubaze ubu uye turabizi yuko abagabo bamwe bamusanga canke abagore reka tuvuge mu buryo bwose usanga bariko baraca inyuma abagore babo canke abagabo baca inyuma abagabo babo basanga bariko barabikora ata mpamvu n'imwe ihari. Eske Nansi none yogira ubwo buntu ukasanga
arakoze ubwo bukwe arakoze ubwo bugeni araronsa uwumutwara rero mu gushika mu rugo ukasanga nk'uko abivuze uzokora ibishoboka kugira ngo ufate umugabo wawe neza ariko urabikoze byose ikintu cyose umugabo wawe ntari karakibura cyose cyo wategereza gukora uragikoze ukasanga wa mugabo ntabirabye ibyo uriko uramukorera byose byiza ariko arabirenze ko araguciye inyuma n'uyu uhe mutima uzogira we nka nasi sha umugabo n'abagore naho ndiko ndabavuga ukuntu hari igihe usanga n'umugabo wari ikigaba uje naje umugabo wanje mbere ikigaba ukamukorera icyo ashaka ariko ntabibone birababaje kwereka umuntu kumukunda ntabibone kwereka umuntu kuri kuramwitaho ntabibone cyo kintu je cyo mbabaza sinumva yuko je umugabo w'ikigaba twogumana vraiment no mureka akagenda hama ikindi kintu je twofana naco rasyo atandasyo na ikintu cengira ndamukitana gose kuko novuga ati je nanakoresha ushaka nta na kimwe uratahura mutse nagukoreye nta na kimwe urabona ko je nakoze bandanye urugendo rw'wanje bandanye urugendo rw'wanje bakuvuga yuko mu gihe wewe yoba ari karabikora akabikora nkuko kurationa akakora n'abana biwe bien sûr akaba ari karabakorera ico bashaka cyose wowe uvuga ati naguca inyuma naho yobikora none gashayira amaze kubikigaba nawe umuhanura gute atopfa yemeye kandi ubona shimuka namufatirana ukanaba mafata bari kumwe n'abakobwa wowe wifatamo gute umugabo kuva mwabaniye iki ni kintu nyere byinshi yagukoreye kako mubibona tanubwo yanihanura kandi nabwo mugerageza kumwereka yuko umufise wenyene kumwereka yuko umukunda ikintu cyose atana kimwe yobura kuri wewe usanga agiye muri izo ngeso zo guheheta n'abana bangana nabo no banaravyaye siko muri ico gihe nabo no banaravyaye uramureka ari umugabo w'ikigabo uramureka ariko ari umugore w'ikigabo nihanura girene afate neza umugabo wiwe gusa ari umugabo nawe w'ikigabo hari n'abamama benshi barushe abamama benshi barushe ku mutima kubera abagabo babo vraiment sindanababesheye hari n'abumva banarambiwe kubafata neza gusa nanje umugabo w'igifu ntago twogendana nawe donc nka nasi rero tuko turagerageza gusoza turangize kino kiganiro ni nk'ikihe kintu yovuga akavuga ati je nka nasi ibi bintu bitagenze uko mu rugo rw'umuntu je uwo mugabo akaza kundondera nzomwitwarira ugati ibintu bitagenze uko je nka nasi asha uwo mugabo kweri mfise amahirwe angana uku yo kumutwara mbaye ndabateguza shaje umugabo atapfakaye umugabo ntumvise yuko yabuze umugore cyangwa umugore we ari we yamutaye je no mutora siko hama ngira abagore ku bagore vraiment bihanure siko ego barankuriye ariko twebwe nitwe tubona ibiri hanze uri umugore kunda umugabo wawe nkuko mukireshanya mukibita byashira ishushu n'ubu byo guma yibandanya nko urukundo ntirusaza oya gusa mwebwe nyene mwe mu rusazisha mukanaruheza rugahera urukundo gogo ntirusaza nk'umugore ukunze umugabo wawe ukanamwubaha nta mugabo waza guca inyuma umwubaha kandi unamukunda unamukorera nizashaka ntabwo azogirane azoguca inyuma gusa naho umugabo wawe nawe nyimba abona kumukunda umukorera ibyo ashaka nawe nakomeza uko nyene aboneka ari uwo mugore wenyene afise aboneka ari umugore wenyene umwitayeho ata mpamvu yo kuja hanze ngo akarondera ngo twebwe abakobwa oya twe tuzoronderwa nyene no mu gihe cyacu abazo bagira nagira dushe mu rugo canke nubu wozegira ashire mu rugo aho ni bon gusa rero abagabo naho nuko nyene bafise ingeso babonye amafaranga
nta yindi ngeso baruhumbira ni kugira kurondera abana bakiri batoya ngo umwana ngo agifise ngo inguvu none umugore wawe inguvu zaramuheranye basi ni barahabe bamujane bamukoresha matizi inguvu basizigaruke bajane muri gym je niyumviriye ukunda umuranje wa mariage menshi umva ko yarahira bakarahira abashibinka ukumva umengo umugabo neza ni wa bien nzombaye ubuzima bwiza nzombaye ariko ntumenye kuja kugorerwa mu rugo sha akavuga ati avuga ati jewe waramfutse mu maso nta mudemu nta bakobwa nkibona ahubwo bose ndabonamwo wewe iyo ni mitoma abarikara uwo musi abarikara kuresha kugira ari ureko umwemerera ariko umenye yuko abagabo bubu nta kigenda vraiment natwara turabahanura benshi na benshi barata abagore babo kandi ngasanga sha anaguha n'amafaranga genda ngushopinge amafaranga rutaya yandasize mu rugo canke yayandi adahana umugore wiwe ngo gena wisiga amavuta usanga umugore we nawe amavuta yose yaraheze gena ngo wisige iki niki ica atari karakorera umugore wiwe usanga kagikorera umukobwa umwana iki umwana kiri mutoya nyene aba ariko arimara amazi mpamvu rero nakunda umugore we nk'uko nawe amukunda je gusa umugabo nazokunda umugore w'umugore watamukunda nta kosa riri ku bagabo bazoza gusa umugore nawo azobikora nyene kubw'impamvu nawe ifitiye abandi bo hanze umugabo wawe yaguca inyuma ukabona aje kwa Dasmile ntuzoze kombarira amajambo menshi zoce wiyaranja uzona kubitwana azona kubitwa bana jewe uzona kubitwana je nago nzokubitwa sika ko ndamubwire kuko umugabo wiwe niyasohoka akaja hanze biza bitameze neza mu rugo niyo mpamvu iracagirane barabe kuntu bahanurana amufate neza sha nuko nyene ata muntu numwe araza kumbarira ibintu nk'ivyo nomubaza neza igituma umugabo we aza kundondera nomubaza neza ico umugabo we atomukorera kandi babana nyimba aza kurondera nka jewe bisigura yuko hari ico umugore wiwe amwima niyo mpamvu rino namubaza ati wewe umwimika umugabo wawe nta na kimwe umuha vyose nta na kimwe subira muhira umanze ugirene wicare manze wumvira igituma umugabo wawe akagirane ariko araguca inyuma hama niwamenye iyo mpamvu zocugaruka kumbaza canke uyitore solution yuko umugabo wawe umufata wow nizera yuko abariko baradukurikirana bashaka kuba mwumvise amajambo avuye muri nase bavuga yuko mufate neza abagabo banyu kugira ngo bigende neza mureke ko hagira ikintu na kimwe abo bagabo banyu baburana byose nihagira umwe aburanye ikintu mugenzi wiyo canke umugabo akakiburana umugore azogira ikibazo mu rugo kandi rero bikazomutera yuko abo bagabo bashobora kuza kwironderera abandi hanze muri abo hanze harimwo na dansi rero mugerageze mufate neza abagabo banyu mwabagore mwe kugira kumbure bigende neza cyane ariko ntitwogenda tudasomye amakomantere y'abantu bamwe bamwe mu kiganiro ciwawe bashoboye kugira ngo bandike ibintu bimwe sinogenda ntabisomye ngo ndavyihanganire hari nk'uwanditse hariho indirimbo ya Chantra Miss yaririmbye ngo kera wahora ugendera mu kirere amaso yose agahindukira kukuraba none ubu usigaye ugenda nk'umwana w'imfuvyi atagira yaje vyiza wo kwihana ukizera Yesu niwe mahoro yacu ubwo buto urakwiye gukorera Imana nasi ico kivuze kwiki saje Yesu ndamwizera kandi cyane gose nyimba yaravuze ati ngo nukwizera Imana shatwe Imana turayizera nshima twebwe netwe abantu ba mbere banasenga hama uwo nawo yantuye ku karirimbo kweri arakoze ndumva kafise ku mutima ndumva kanyipfuriza neza gusa nababwiye ko je sindi indaya
sinindaya ndakorera Imana kandi naje ndiyumvira kazoza kiwanje. Ako urakorera Imana ndaza kugafatanya na commentaire iraho ariko ngira nsubire ndakubwire iyi yuwanditse ati yo ese ingene uwo mukobwa yarabereye urugo akwiye gukizwa akava muri ivyo ariko Imana izumutabare amahera arondegwa inzira nziza. Urumva ko biguma bigaruka kwa kundi Nancy wumva gutereraho Nimba mbere urugo naze tureke urushikana kubera naje ndazi yuko ni naja mu rugo kunzwa ndarubereye kandi ngaruka mvuga ati yuko sinindaya ngaruka mvuga yuko nashatse kugirane guhanura kandi no guteza ubwoba abo bagore kandi n'ubundi bani babandanya uko narabivuze kuri kamera bakabandanya uko nzobatwara nyine ahari wavuze ati ariko umugabo yota umugore agakurikira iyi ndaya yobande koko kiretse uwapfuye ahagaze nk'iyi ndaya nyene bariyo kandi usanga banamurusha n'amafaranga kandi asaba murusha n'ubuzima bwiza no mpamvu nabwiye ati nyimba ko abaguma abana yavuga ko je ndaya ngo nta mugabo yoza kuntumbera atari ndaya sibwa buranye nako ndavuga bw'abagabo bafise ubu bariko barirukira abana bakiri batoya nabo bagabo reba bari ndaya bashaka abana bakiri bato basiga abagore babo mu nzu hari n'abasabye akanimero kawe da naho umenga uragurisha jensi ngurisha bibeshe niba bashaka impanuro mbondondera ariko sinigurisha bon ico ari ico twari twirengagije navuze yuko ndakigarukako co kuba ukorera Imana hari uwanditse ati subira kuririmbira Imana sha niho hari ibyo byose wipfuza kandi Imana iragukunda sha. Imana ariko utankunda gute ubu n'umuka ndiko ndahema ni Imana ni kubera Imana siko Imana n'ubu ndacyayiririmbira n'ubu ndayiririmbira gusa murabona aho umuntu acumurira ntimuza hagirane aho yihanira kandi je ndaririmba kandi nkaririmbira Imana kandi Imana ndanayikunda kandi ndanayubaha kandi ndanayizera gusa niko abantu ico ndiko ndavuga n'ubu batariko barantahura hariyo n'abavuze ati avec des tatouages koko donc amatatuage twabonye ufise hamaca avuga ati uwo mugabo ntagira ibintu vyiza uwo mugabo andonda ntagira ibintu vyiza sha navyo bazi kabisa tatuage siyonja kweli tatuage siyonja ngushaho nyene umuntu cakunda kuri we aragishiraho so tatuage siyonja ku kiganiro cacu n'umunsi twari dufise watanze impanuro bien sûr hari uwanditsemwo commentaire wavuga yuko ngo umugabo wiwe agiye kumufata neza aho wawe none uwo ni wumva uwo yaratahuye ivyo niko ndavuga yaratahuye aho usanga bashima yarafise nikoso yogira nje kumufata nabi aho yarihanuye nk'uwo wabwo niko ntamuzi nogira ati warakoze kuntahura sha no kwihanura n'abagore no bakizezeta abantu yitwa ko je n'indaya kandi washogira naho ndababwira ati ibintu bibaho ago bana bafatena neza ndabahanuye abanyiswe indaya birabasha bazokwikangura ahari mene basanga ikiziriko Nancy akajambo ka nyuma rero kariho kugira ngo dusigindire amavuta shaka ariho sinogenda vraiment ntabwiye bakundane nimba yara mu bakobwa bose bazima umugore wakiri inkumi akamubona n'ubwiza n'ubazoguma mubona na bwa bwiza nyene yamuronderako n'umugore nyene azomabona bwa bwiza bw'umugabo wiwe hama bahanurane bakundane twe natwe twumve ko tworuka kwitwa indaya kuri babandi naho banditse ibintu bimwe bidashoboka mu makomantere ya kiganiro bo babwira iki sha baribeshe nimba baranyise ko indaya bayifata uko gusa je ico nzico nuko nako ndavuga ibibaho kandi nashaka kugira guteza ubwoba abo bagore
bankira abagabo babo banka kubakorera ibyo bashaka nashaka ndabereke yuko ko abagabo babo bariko barasuka hanze abagabo babo bariko barondera abana bakiri batoya nka twebwe niyo mpamvu rero navuze kirya kiganiro niyo rero nimba baranditse commentaire ko ndi indaya vraiment nta kabi nafashe uko ntarije nta kibazo wanje cyo nzi nico nako ndavuga ico nashaka yuko abagore bumva niyo mpamvu rero ntubabara kwangiye kubabara nubandi ko ndavyagiriza gusa je navuze ati ntegeza kubivuga habi cabaye abagore babo bavyumvire yuko abagabo babo bakiri mu bana bakubaza mu bana tugushimire rero nase wakoze nizere yuko ndihagira ikindi kintu tuza kukubaza uzotwita ego nta kibazo yari Nansire de Smile ndabashimire cyane mwe mwese mwako muradukurikirana na je bwanje himbaza Delicia ndabashimiye cyane kino kiganiro mutakigarukiriza hagati kugira ngo mwumve neza ibintu bitandukanye kumbure kugira ngo bigende neza cyane utibagira kugira s'abonner j'aime commenter partage kugira ngo tumenye ko tutamba twirorera naho utamukindi kiganiro bye bye ciao